ndashuhiwe je numva shuhiwe kaze buja vile huzuye ababile abadada babien brarudi nayo ngo we buja vile huzuye ababile abadada babien brarudi nayo ngo we Alright, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndagwaye ikaze mwebwe mwese muri kumuratura on Isanamu TV online right now. Ndagwaye ikaze muri exclusive interview aho ndi kumwe n'umwe mu batipe batovye sana mu gisagara ca Bujumbura. Yaririmbye indirimbo bita ndashuhiwe in the building. Welcome, brother. Bless man. Umeze neza? Amateka nsana. I'm very happy kuba tukwakiriye right now on Isanamu Media. Nani jogging ntushuhiwe gamuta? Oh yeah. Ariko agaklimatize gariko karabikora neza. Yeah. Umeze neza ariko? Yes, agenda meze neza. How is everything? Amateka ni looking smart, man. Thanks, brother. Glasses kali kabisa, I say. Hey. Yeah. Ni kali. Ni kali sana. Yeah, bamita easy boy. Yeah. Kubatakuzi exactly yitwa Ali numutipe kuva mwijabe. Yeah, man. Jabe boy. Congratulations by the way kundirimbo yawe nziza cyane. Murakoze cyane. Indirimbo yakiriwe neza. Abantu bayakiriye bien, hein? Kandi ndabyishimiye. Yeah. Yasohotse itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu. Kubera iki twahisemo kuyisohora iyo tariki? Are you a Rasta man? Somehow, yeah. I'm a Rasta man, so le 11 Mai kwanza, okay, chambere na mbere kwanza reka mbanze shimire sana mtvi. Thank you. Niba kukurije kuba ndingaha kurana namwe ikiganiro, so bless. Yeah. Ama umatwimiriza n'abantu bagire subscribe kuri channel yanyu. Definitely no kuri easy boy. Yeah. And then indirimbo ndashuhiwe kuba twahise kuba narahisemo kuyisohora le 11 Mai. Yeah, obviously I'm little bit Rasta man, you know. Yeah. Half Rasta man and half gangster. Yeah. What do you mean like? I mean like so mujisho gusa uzogira mu research ya bitaho. Yeah, Rasta umuzwe acting like a gangster, you know. Abana bo muyisi turabizi. Yeah. Ingene tubayeho urabizi, so comme ça. So le 11 Mai kuri jewe yari nka date gusa yo gusora indirimbo genre nabonye kumengo yoshikira abantu neza. Abantu bari mu kamwemwe bamaze kwirongera n'utuntu twabo tw'irasta ni bon. Yeah, iyo tariki hari ikintu yo bivuze mu buzima bwawe by the way? No way. Cause after all I'm a Muslim, so yeah. I just celebrate Eid, Ramadan comme ça. Yeah. Kuba ariko baratura right now. Let's talk about your education. Amashuri wize like before kuja muri music. Wize biki? When I'm just trying kukumviriza, it's like kwiga amashuri cyane. Okay, narigiye indimi. Yes, narigiye indimi, and then after that ngira ibintu by'ama formation. Yo kuba umu magistère. Yeah, so like that. Okay. Gusa nahereje muri humanité. Yeah. Nitigeze turonka chance. So far turafise plans yo zo kuja muri university. Sinibaza nta mwanya mfise. Turiko turondera amafaranga. Ubuzima ni warigeze kuba muri SwaggTeam, yeah? Nubu ndacariho. Yeah. Okay. Muri SwaggTeam wari playing part nyawaki? As a recording artist. Oh. Yeah. Okay. Hama ubuzima bwo muri SwaggTeam bumeze gute right now? SwaggTeam ni bon, SwaggTeam ni family, you know, family kandi ntuhitamwo uyu unye cankuriya tuba turi benshi. Yeah. Mugabo akaba hariho abantu baseruka mu muziki, akaba hariho abantu baseruka mu buzima rusange. Comme ça, so ni SwaggTeam is a family. Yeah. Kuko I'm just mvuze SwaggTeam kubera hariho abaririmbyi benshi cyane usanga bari mu magroup ugaca usanga kugira ngo asohore solo project bigorana. Yeah. Nivyo icuvuze nico mugabo sometimes kenshi biba byoroshe uri umwanditsi. Yeah. Ego. Urashobora kwicara hama ukibaza mu bintu bibaho kugira uronka ama ide yo gukora, so akenshi iyo ukoze muri groupe hama atama ide ufise peut-être yo kwagura carrière yawe comme ça ucuherera nyene muri ivyo nyene. Ahama group yanyu irabi murarekurirana kugira ama solo projects ya cyangwa murinda ari ibintu before byari bigoranya. Yeah. Before
it wasn't easy Yeah, to work like as a solo artist. Yeah. But right now urashobora gukora umva ni ibintu biri simple kandi urumva n'abandi baragutahura ego ngabira hahiri iribonekeza. Yeah. Okay. Yeah, and ndashuhiwe niyo project yawe ya mbere by the way, yeah? For sure. Ngira nawe urabibona. Yeah. No kuri YouTube hari indirimbo iyo yonyene. Ndashuhiwe. Yeah. Okay, kubera iki rero twashuhiye? Urabizi ntugushuhirwa nyene twama mu bushuhe buja. Yeah. Naho twabari mu gatasi canke naho hoza hiver Burundi ngaha twokwama dushuhiwe uko nyene, so it's like that. So nahisemo ndashuhiwe parce que ni jambo rusangi. Yeah. Ego hama riba rihurikiyemwo bintu vyinshi tubayemo buja. Kaza umva bwiye byo mutipe arashushe. Arashushe. Ewe je numva shushe ntegezo gusohoka no muzi. Ewe imvura wapi je numva shuhiwe. So ni context mugabo uravye inyuma canke uravye imbere bisubira muri mu buzima rusange tubayemo buja. Exactly. Nashatse kuvuga kuvyerekeye ubuzima. Yeah. So like that. Washatse kuvuga ivyerekeye ubuzima. What was the target? Target yari kubera it's like summer time turiko tujya muri summer. Target urumva cyambere na mbere cyo umudiho wenyine urawumva ko ari afrobeat mwikari. It's a vibe. Irumye. It's a vibe. Yeah. So hama ikindi nacho target jewe yari message. Message utigute. Yeah. Nta message y'inyigisho irimo canke iki mugabo yari message yo kuvuga ubuzima tubayemo. Twibutsanye ubuzima tubayemo n'abatabuzi babumenye. Buja ville ni so mu mufuko zero. Ivyo urabizi. Yeah. Jembegete. And umaze gusohora ijya ndirimbo by the way ndashaka kumenya ni kubera iki wiyumviriye gukorana na DJ Philbyte. DJ Philbyte sinzi ko urukurikirana ibindi biganiro marankora. Yeah. By the way, DJ Philbyte is a vibe machine. Vibe machine. Vibe kids again. Yeah. For sure. Hama nanje nkaba ndi mutama wubu kurumva. Yeah. Yubuki busoza kandi bukaba busyeye neza. Wabukeneye nkumu. Nyacho vyumva no. Yeah. Ibintu byakajembe gete. Yeah. Muri studio byari bimeze gute? Studio ni bon. Bisanzwe ndamenyereye studio. Hama ukaba ufise text irahari cyangwa ukagira na freestyle bishobotse. So urumva no ku ruhande rwa Philbyte n'ibintu byamuguye neza. Experience yo gukorana na Philbyte. Yari imeze gute? Yari imeze neza utigute parce que je naje kuririmba indirimbo yose ibirakwiye. Wenyine amaze kumva indirimbo avuga ati naho mfiza handi no ririmba kireze ko noshiramo introduction cyane. Gusa yararekuriwe kuririmba ahantu hose yiyumva ko ashaka kuririmba. Ego. Idea yo kuvuga ati ndashuhiwe yaje muri studio canke ndashuhiwe avuye mu rugo uvuga ati je kweli. En fait ndashuhiwe okay. You know when you want to record a song, let me tell you this. Obviously like Mbafise chorus siko and then after chorus tegerezo kurondera ijambo rya mbere. But melody kuri jewe is not a problem utigute. I'm a recording artist and I'm a rapper of course, you know, so ndibaza rap canke hip hop nibirindiriye melody akenshi kuri beat. Saba gusa kuyumva hamukajana na mood ya beat. Exactly. So gusa ikintu kiba kigoye canke kiba gikenewe cyane nukuronka rya jambo rya mbere utegerezwa gutanguza kuri couple. Yari ijambo nyabaki? Ijambo ngo wesha bujura ziyariyo. Urahura ni demo ngo gutobora ingodo. Umva ni punchline hama uje kuri verse ya kabiri ngo nakajembe gete nta mugabanwa rimwe. So ico umaze gukikura mu nzira umva indirimbo ibiheze. Siko? And then after that maze guheza indirimbo ndicara umva indirimbo bikeneye hariho utuntu bita bridge ama hard lip uturaro ama hard lip ibintu mwene ivyo. So I be like what popping exactly je numva shaka kumbandanya kuri recording abashe ico gihe nariko ndinyura gashisha tungaho nyene muri studio, you know. I be like je ndashuhiwe numva shaka kubandanya shiramo I need this ndashuhiwe. So ikiba bridge kuri jewe parce que byaje uko nyene ahanini nafatiye kuri vi tubayemo
à la base hariho ababire buja ababire utigute ni kuri kote y'abahungu hari abantu baba Rasta hari abantu binwera kamogi hari abantu bateri kaci en fait muri rusange twitana ababire wa mubire ivyo onye birazwi abadada babya nganye muri studio turi bashaka kurunguruka neza ukabona amashugwe y'isi ni bon urumva hama brarudi nayo ngo target ya ndashuhiwe yari just to entertain public your fans or was like first ni project wanje ya mbere as a solo artist music and video and then I be like why not nso ikintu choza kikamera nka history to my career right exactly uti indirimbo yawe ya mbere wasohoye waririmbye iki wavuze iki naririmbiye umugwa mukuru wanje igihugu gisagara Bujaville isoble hari abibaza ko target yawe biyumvira ati kubera ikintu ne yahisemo kuvuga ati I want to drop this is the right time ngomba kuzani because it's the best bro you know the best thing is always the bad thing like you have something good but to your behalf it's your thing right ni kintu chiwawe so and then you be like I want to drop this keza karigura ndabeshi wari ufise icyizere kingana gute ko is a vibe kandi I'm always ni chizere on 100% maybe when it's fail bifuye umva biba bifuye byari biteganya kuva nuko nyene so but when you want to do something 100% bandi engage muri library ya y'indirimbo zawe ahantu hari indirimbo wanditse indirimbo wateguye like hari indirimbo nyinshi ego indirimbo zirenze nka 3 okay then uvuga ati reka dushyuhe kwanza wanashima indirimbo nashaka gusohora ubwa mbere ntiyari ntuze ndashuhe gusa umutumwe niwigira inama bacakubwira ati ubuponywe n'abantu so iyi ni bon ashobora kuyitangura ni bon iyi mugaje iyo nemera ntirasohoka yego iyo nemera ntirasohoka izosohoka vuba izokurikira ndashuhiwe ni buke hama I wanna know like itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri warapostinze your first post on Instagram like a picture yawe nyene urahantu just was kimwe muri plans zo gutegurira inzira ndashuhiwe canke ngira ntibagene nambaye agapira umengo kandise ko Bujaville hari ukuntu iyo ushaka gukora ikintu gicira inzira neza ugiha ya promo hama wewe wenyene kwanza ugatangura kuyisupportinga hama n'abandi bashobora gusupportinga bivanye na effort ukuragira no the first post yawe ni wari wambaye aga t-shirt ka green like ushira ko gatoki kajya gatoki kagiruko ushira ko n'akayemoji kambaye amarori sinzi peut-être ngiye gucekinga nje nibuka neza like en fait no kwishuri nta bwenge nari okay iyo picha nyene kwari gukanura amaso ndabe ko inzira iceye neza tuvuge ko rero ni wari bwatangure gukoresha Instagram icyo gihe oya Instagram narayikoresha gusa mfute amapost yose ari amapost nyene urumva shitura abantu bagira eka ndakubwira ari amapost ya kera nyene umuntu akiri ku gatumba washira kuri Instagram umva ngeze mu gisagara nyene Bujaville urumva ko ibintu bishushe so reka kwanza tuonye tu gatumba meda dukuye mna nkifisa akavumbi kumenya turavuga ati let me post this one like nari nibaza ko yari with confidence for sure nari nibaza ko yari imwe mu nzira zo gutegurira indirimbo yawe promotion okay so far abamaze kwakira ijya ndirimbo yawe kuri wewe wavyakiriye gute by the way jewe kuri jewe ni ikintu gishimishije bwa mbere na mbere cause when you drop something new for you something like for the first time indirimbo yambe project then ikakigwa kujya you know icyambere na mbere kwanza no kwishimira jewe nyene for real yes cause byose bisaba kenge mu nta bintu byo gusamara hama nkasubira kandi nkashimira Imana
uhoraho nkashimira n'abavyeyi kuba banshikanye ngaha kw'isi hama nkagira ubwenge bwo kugira ubwanditsi hama nkashimira n'abakunzi b'umuziki ndundi kubera nibo nyene bano batuma badutera intege cyane tukabandanya dukora neza hama nkasubira kandi nkashimira na media atari mwebwe ngaha sinakuba ndi ngaha namwe atari mwebwe nitwa turi hano murakoze muri rusange twakoranye bless man ni win-win yeah and kubakiriye ndashuhiwe so be expecting another project ni must very another soon? project ni must ni must cause maze kuyitanga mu kintu utegerezwa kugikorerako kugira kigire ka kanovera attaque musicien canke attaque artiste so okay wararirimbye ni giki ufise nk'impano mu kuririmba yari bahaula canke vyari byo batisha yama so na bintu vy'amabatishaje tuzokora gushika ku hanyu sesa okay thank you so much brother nagiye cyane kuba watugendeye kuba twavuganye aya majambo make cyane hama abatarayiraba indirimbo yiwe iri kuri YouTube channel yiwe wandike gusa ndashuhiwe by Easy Boy uraza kuyibona mugire subscribe kuko arafise ibikorwa vyinshi agiye kubashikiriza very very soon thank you so much my brother neza cyane namwe murakoze kuba mwanyakiriye ngaha muri studio ziwanyu nibakwe kuri jewe Imana guhezagire cyane bless up the man thank you so much for coming cool man thank you so much bless up thank you so much for watching ndagushimira wafashe kanya ko kuraba exclusive interview kuri Isanamu TV online nimba utarakora subscribe bikore for the love nitwa Jibril nari kumwe na Easy Boy muri exclusive interview until next time reka dushuhe bye ndashuhiwe je numva shuhiwe kaze buja vile huzuye ababile abadada ba bien brarudi nayo ngo we buja vile huzuye ababile abadada ba bien brarudi nayo ngo we